urabesha abantu afise n'ikintu cyo kwirepeta rero sinzi ko iyo repetition ya stupidité umenga uri doc urabesha abantu. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you too. nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. abantu mwiganye ubisa abantu ngo mwiganye nanjye mfise abantu twiganye urumva ko wewe afise abantu biganye aricyo akura afise source d'information afise abantu biganye bo we encore une fois twavuganye ne wambwiye neza ko utabaye mu Burundi ko wowe wamyuruye impunzi wize ryara abantu mwiganye hehe sha wowe haba wifatisha ragaba wowe haba wifatisha bavuga wowe not as threatening I am not threatening but I am addressing a concern about you. I have a concern about you. You know. Arashinzwe by'amabullshit byo kubullshit byo kubullshit by'aba ibintu by'aba ba charlatan bitangwa n'aba pasteur ndavyanka kubi ndavyanka kubi ku buryo umbwiye ngo nakane pasteur ncyakure cyane bafite ibintu byo kubullshitinga ashobora umenga ni bipolar umenga ni bipolar arashiftinga akava mu ishava akaja mu gutwenga akaja mu vy'Imana akaja mu bya shetani mu munota umwe. Iyi ni conversation imwe ngo conversation 8 ava mu gashavu gutera ubwoba no kuba concerned of my well-being no kuba umuvandimwe aba bantu bafite bipolar. The conversation we have very clear. You are lying to people. You are lying to people. Okay, aho ndimbuga ngo ninjye nasura winze nuko nyine bivuze you are lying to people. You are lying to people. Okay. Stop. Mengo bunye stop. Urumva ko kanyaro vraiment. Urumva ayo manyama yayizingigera. Ayo manyama uyavanahe. Ako kanyaro ko kubwira umuntu w'umugabo boshobora kundisha imyaka mike y'ime peu importe not my father ntabwo n'umuhungu wawe. Usibye ko na papa yaba yarakiriho imana make mu bwayo ntabwo yobwira umugabo nkaje ngo stop. Yo mpamagara ati bana vyo bintu vuga je mbona umenga bishaka kuduye. Ntabwo nkankamira. So go get lost, dude. Go get lost. Okay? Get lost. Nta muntu ari karaceceka ngo nuko wakankamiye. Urabesha abantu. Afise n'ikintu cyo kwirepeta rero sinzi ko iyo repetition ya stupidité umenga uri doc. Urabesha abantu. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you too. Bo iyo scene ko afise abana niyo muri scene imwe yo muri movie yita Zootopia nibaza y'ibihumbi 2016 afise abana mushaka kuja kwira iraryoshe cyane Zootopia ico kintu byakita ngo ni sloth donc paresse kiriko kigenda cikwegura mu kuvuga na umenga nico dude vuga neza unyarutse kugira turangize tuje gukora ibindi bintu kandi bihagarike dude ayo manyama wayakuye he juste kuba uzi umugenerale mwiganye ndazi ko batarenga babiri ntaba generale mwiganye bashika batanu ndantoreka urumva ko bigutera amanyama angana gutyo we numva ko ari idiocy ndakuhenze ko abagenerale ari imana zo mu ijuru edaye ni imana uri mu pastor abizi ntabwo ugenda kubwira ngo mana mpanira semera ngo kirarumuhanye so ico kintu kigutera amanyama ngo uhagarika ukivana he wamuhiziwe ukivana he cyane ntunzi je amfate kubera nkunze kugenda nishishije bugufi abantu benshi bahagiye banyitiranya no you confusing me dude you cannot stop nashobora kumpagarika ntabo wajufitiye wabuvanye hehe ubukuye come on nturega karimbi k'abarundi mu Burundi ni umutekano mu Burundi ibintu byose ni shamurasha ariko okay shamurasha gisigurika abantu hari mu Burundi no umutekano mu Burundi ni shamurasha ese mu Rwanda ho hoba ari umutekano ra mu Rwanda ho haba ari shamurasha aba bantu nico tuma we uvuga nta bantu ufite mu Burundi bon tu parles de n'importe quoi mugabo ho umutekano so what kirabuza ko umuntu akora opinion kino gihugu harimo umutekano abantu bakora opinion kendo urabe ibihugu bitekanye bishika 10 ukendo urabusanga abantu bariko gukora opinion souvent contraire au gouvernement juste kubera umutekano uvuga ko gouvernement adashobora gukora amakosa
na hano niba utari idiot nimba uri kwikina amakuru n'ubu nyene ugende kuri Google urabe premier ministre usanga ariko aravuga ko ikintu ndako ndarondera kumbure inkuru nshasha yaraye uvuzwe usanga hari JD Vance nabonye inkuru bariko baramuvuga ko dude ko hari amahoro okay ko ari shamurasha okay so what ndacafise droit yo kuvuga uja guhangara uvuga ngo president ngo abadede ngo bitabadede n'abadede jewe simbazi bo none wowe ukabutaza abadede mano bimana umuntu ataza abadede ariko debagura ibiki wewe umaze imyaka okay kumba bari mu Rwanda none ahandi mugabo we nta n'ivyuzi nta na politiki ukurikirana aba bantu kindi naco naba abantu bakunda politiki yo kumukabari baba bicaye ahantu bari kujya ibiyoba n'ibitumbura hanyuma akaza aravuga yumviriza amajambo adafite nonsense akavuga ngo arazi ibintu bo we byumvika ko utavyuzi utaza abadede uzibande exactement you know nothing you know absolutely nothing ariko logically uru umuntu ukwiriye gucriticizinga wewe uri hano ubuzima bwawe twese turabuzi ntabwo muzi voilà ikindi kintu urumva atangoye umva genda na moving avuga ubaza mu ubuzima bwanje muzi gute jewe ugenda umuntu discret ego nivyo murabona ntujije kuri Facebook no kuri YouTube mugabo hano ugenda discret no kuvuga je hoheze nk'imyaka peut-être indwi atamurundi ahonyoye mu rugo wanje nanje atamurundi mu rugo wiwe harimo munize guhonyoramo mushasha navuga ko nitagwara rugo yarahantu apanze abaye nta buzima bwanje uzi je sinde wa muntu nguzi imodoka ngenda ndayirata nguzi inzu ngenda yerekana kuri Facebook no ubuzima bwanje buri discret hari n'abantu tuvukana hari ibintu byinshi batanzi ko so ntabwo nzi bwanagezaho kwanze wowe unzi ntabwo ari kumpanga I mean jewe ndabuzi ntunzi yo unzi niho ari kumpangama icambe niho kumbwira ngo nje kukuraba kuri Google utabanje kundaba kuri Google nange ubone ko ndakurusha ama entries to start with okay ica kabiri no ntabwo nzi niho ari kuzaha kuko urazi ko ndagusmashinga okay urazi yuko jewe umhangamye ngaha kuri internet I smash you atakigongwe so none usimbiye kuri YouTube at YouTube dore ibintu jewe mvuga ku buru Jesus urumva ko gashavu urumva uwo mujinya Jesus dude YouTube ndahamaze umwaka n'inusu niho kibibona d'ailleurs no ndahamaze umwaka urenga n'inusu kubera hari igihe nawe nkora YouTube kuri mu Congereza muga nahegatse kubera umwanya mbana mutoyi dude twebwe turi muri technology we do n'importe quoi udukoze ikisi niwe nimbuga umubundabunda ahantu mu kabare mu gibiyoba ni munywa n'ugwagwa Mana ya Abraham we agaruka mu Abraham ya gatandatu encore une fois umva sinzi gitumaza n'Imana muri discussion encore ubunafiki burenze aba bantu bafise binkozi you personally if you vuga you are totally wrong okay abavyakire ariko rubaduka nakubwiye nti you are wrong you are totally wrong bo ikindi gumasubiramo ngo you totally wrong ibya YouTube wumve kari public bo aguma subiramo ngo you are wrong muga nta kintu ashaka kudoma kutoka takubwo ko abantu biganye gusa bo ubonye kuri public no kuguza kuri public irazira ko mufata ikintu gize public mukishire muri private donc ntagira umuntu azashobora ku telefone ambwira ibintu public en privé ibintu akoze au public okay uri kuvyumva bwana ndavuga nti uyu muntu n'umubeshi kandi ndamuzi I have to tell him that logically you are haya ngaho wumve ko uri umubeshi haya reka turangiriza hano mugoroba reka turangiriza hano kandi kububwira wewe ntacyo uzi you don't know anything di umuntu yakuriye mu Rwanda avuga ngo jewe buri ntabwo nzi kandi nice my point jewe nanyuze muri genocide okay urumva ko wanyuze muri genocide kumbure niyo yaguhahamuye sinzi impamvu jewe nashise mu Burundi ku gihe cya bari kutemagurana wabaye Bujumbura wewe nkajya kurara mu Kamenge nkajya kurara mu Buyenzi nkajya kurara wewe wigeze ugiye Bujumbura wewe urebe ku gihe cy'intambara mu gihe cy'intambara wewe wabayeyo okay sinzi gituma ibaza you don't know anything
Bon nibaza ico gihe ariko aravuga n'igihe dufate habaye amaviri morte niho nibaza yuko muri Kamenge bo mu Buyenzi d'ailleurs ironiquement vyatanguye évidemment ndi mu bwiza turi déplacer gatoyi mu nyuma turisubira ruguru iwacu ko ruguru iwacu biroroshe kunyegeza mu mitumba dude ego nivyo bikomeye cyagiye mugabo ntugiye ngo ntungubone ngo ntihagiye Bujumbura vyakomeye kumure wabaye muri Bujumbura rero igihe urugamba rwari rushusha kumbwira ibintu sino hagiye Bujumbura bon harimo abantu bahitanye n'ikiya ntambara mugabo ntuwibaze ngo Burundi ngo ntihajya honyine vyari bikaze nico kandi wowe uri idiot wewe wavuye mu Rwanda c'est pas FPR gose mu jugujugu hanyuma kumbure sinzi ko wacyuja mu Burundi direct hanyuma usanga harababa I don't know twese twariho harababa mon frère wewe wibaza wewe wonye byo mu Buyenzi no mu Kamenge mugabo ntiwagiye kuraba ivyari c'est pas mu zintara z'u Burundi ntara nyinshi hariko haba intambara mu nyuma zaho mbaze bavuye vyarashushe gose sino ndakubwiye ngo nari hariya mugabo peu importe wewe ufite trauma gendero ndiri mu kuvura nagukeburaga nti Ndakure. stop lying Nenda nta kure. event ibyo usoma mu bitabo cyangwa se abo muvugana hanze you don't know the reality. Bo uvuze gusoma mu bitabo en fait encore une fois wofise ikibazo cyuko ufite experience personnelle ukumbwira genocide mu Rwanda ukumbwira wahunze ukumbwira byo mu Kamenge iyo ni experience iri très limitée ntabwo experience ari personnelle gusa ntumenye ivyaba ariko biba mu Rutovu ivyo kuba Gishubi ivyo kuba Ngozi ivyo kuba Inyanzarake ivyo bintu ntavyuzi ivyabaye entre uhungu uja mu Rwanda n'uhungu uja mu Burundi ivyo bintu you know absolutely nothing hanyuma uri kugaya ibintu by'ibitabo en fait usoma ibitabo biraguhumura amaso hari navyo bintu abantu ndababwira ibintu vyo guca kunguye kwiga social work ukaza gukora amasayime cyangwa umuntu ayagukorera ntiwige usome igitabo cya psychology sociology mu nyuma ntugumutsome ibitabo bya politique usanga ubwenge butagiye burunguruka so bwana umba hafi uzonda gutize ibitabo bimwe ndafise de Gurage Archipelago cha Alexander Solzhenitsyn ico ne kimwe ndafise nibindi bitabo bitari bikena kubye ko mfise igitabo ca ntibantunganya voilà ndafise igitabo cy'uyu umusudane yanditse the songs of war boy kiri muri ushaka kugituma kuri Amazon ariko uyu muntu hari muri Australia no mu Lawyer ndafise igitabo cha Joseph Rugigana ma vérité sur l'assassinat d'Ondadaye turakuramo vérité il faut ko muza munasoma kora vérité igitabo ca ntibantunganya gaha Sylvestre ntibantunganya mu démocratie piège iyi periode yose ntibantunganya kuvurinze we ntane yuzi ya periode wari mu Rwanda canke wari muri Congo mu mashamba we have to understand that bon ndafise ikindi gitabo ngaha nkunze kuvuga 1984 George Orwell niho ubona iyo fourth police uja gupolisinga ngo abantu ntibakavuge iyo ni dystopian ntayo uzoronka so knowledge harimo byo wabonye harimo byo wumvise harimo byo uzorarokeye nawo harimo bitabo soma il faut être informé ivyo bintu muvuga mu kabari kwirigara nta sense bifise nico tuma uza ngaha ukajujuta ugavuga ngo You don't know anything. That's what I'm telling you. umviriza umuntu vraiment uyu muntu mwamvuze kwa mu ntango akubaka umuntu nkajewe ngo you don't know anything dude wewe uze tumanuke muri town utore exam ushake tujye gukora IELTS mu Cyongereza uvuge tujye gukora TSF y'Igifaransa ushake gukora IQ test uze tu debate na namusabye kumbe tujya kwashika In terms of social work okay. is about the social. Agarutse kuri social work icyo twakirangije mu gagarutse akigarutse ko batanga ngo ni social justice encore une fois wewe ari kunyaka ya kuri YouTube noneho bakugaburire okay. ya kuri YouTube bakugaburire spread lies that's okay ariko ntumvise navuze nti no I can't tolerate it. I have to call you and have a conversation. I can't tolerate. Urumva bo ahubwo nibutse nyende turiko turavuga byo mu Rwanda nibyo article nze gusoma juste kumbure 95 peut-être yavuga ngo ndayibuka titre ngo intolerable intolerance donc intolerance intolérable donc abantu base intolerable intolerance okay sorry how it rhymes donc c'est intolerance intolérable abonye umuntu ariko asema kuri YouTube kandi jewe pour paper de kayo nashamo opinions wanje n'ivyo rimwe ndanarakara muko kenshi na kenshi mbari ngo nderekana abakecuru muri Bujumbura rero abansitongo abandi bagore muri Bujumbura rero abansitongo abakecuru muri Bujumbura rero bibwa amajwi umuzehe yanyazwe itongo hajya no hino mu diaspora kanyagwa itongo
abapolisi bakubise umuntu, abantu banyurujwe vyabaye confirmé, raporo itanzwe n'amakomisiyo novuga ashinzwe agateka kazina muntu avuga abantu bapfunzwe, ibintu factual. Muga ngo I cannot tolerate that. I can't tolerate that. Dude, genda upasuke, genda wimanike. What are you gonna do about it? Ntabwo ufise control ku bintu dukora kuri social media. No, I am not silencing you. On YouTube, you can't silence anybody. Urumva nabwira ntushobora kunzivya jewe ntushobora kunzivya wewe ngo stop injiro nka zine ugomba guhagarika mugabo mvuze nti kuko mpagarika On YouTube, you can't silence anybody. no partout sija mu nzu yiwawe nta ntushobora gusilencinga abantu wowe ufise abana biwawe n'abuzukuru gende basilencinga mu nzu yiwawe usohotse inzu yiwawe menye yuko ukiye usanga n'abantu bafise liberté ingana niyo ufise na wewe nta muntu ushobora gusilencinga haba offline haba online haba YouTube n'ahandi. Ariko tandukanya trauma and analysis. You are traumatized, but nkuko bisobanuye, get where you can get a bread. Ngo trauma na kuvuga ntikumbure kubera ivyo bintu vyinshi waciyemo bashaka kuba bitugutera trauma bigatuma utamenya ukuri neza kuko na kenshi iyo uri muri trauma sindi umu psychologiste mugabo navuga yo ikintu cyakurakaje canke ufise umujinya canke ufise emotion nyinshi hani guba paralyze canke ukabona ukuri kuri blurred. Mu ba Buddhist bavyita ngo clouding your judgment, no kuvuga agashira igipfungu muri jijuma yawe. Umuntu yarakaye, umuntu yashavuye, umuntu ari kugandara, ntabwo ubwenge bari mu kibanza ciza. Niyo mpamvu nabivuze n'ubutaha iyo nk'ubu ukeneye umuloya yabuze agiye kuburana avoka n'undi mu avoka kubera avuga ati kandi ni wawe ufisemo ama emotion menshi katuhe uwundi muntu acha bitunna ko ngo ndi traumatize. Très bien, uri social worker wabonye ko mse trauma mugavuga ati go get some help kendo ndo umuntu agufasha go get some bread. Iyo social worker degree wize bakubwiye ko mufite trauma acaja kurondera umukate ko umukate uva trauma. Nico ituma mfite tutashobora kwemera ivyo bintu mvuga ngo mwaranize. Vous n'avez rien étudié, ni cyo kuzungura gusoma ndeka mufata muzo amaformulaire ramujana muri leta. Rien que ça. Oh, get where you can get a bread. Umvuri traumatize gendo hano n'umukate. Ubu n'umusocial worker s'il vous plaît n'umupasteur ahuye n'umuntu yabaye traumatize aca mubwira aje kurondera umukati wewe wumva tuzokuha gute wa mugabo kwanza umuntu ya telefone bavuga ngo wa telefone supporting avuga ati gusa sinanze kujya umuntu yavuga ibintu nk'ivyo c'est trop ridicule naho ndamubaha uri kurikura ko gashambara kandi ni ukikuye ko ntuzurankondana ntuzurarira ndakwemeye kabisa icyo kinyoma gikomeze guspreadinga ariko sinarinzi ko you can spread anything against Burundi at this point of time kandi umvirize nta kintu na kimwe aragahora kumenyuza nta fact nimwe arashiramo ari kuguma gusa insist ngo ikinyoma urabeshe. You went out as a professional with expertise in some areas ariko abandi twese twarahunze ariko Imana yadufashije tugira ahantu where we can reach and be somebody ariko nawe you are now looking for somewhere you can get a bread, so go ahead get ivyo mukata bizo inshuro zine but ivyo mukata bizo inshuro zine hanyuma ivyo kuvuga ngo baranyigishije cyabade ntabwo banyigishije nta n'ishuri mo neza kuba dede nta n'umukata nari kuba dede sinzi gituma uri ko insist ngo baranyigishije nta badede banyigishije mugago mugara ku mukate you are an idiot. Wewe uri nka muri kino gihugu ukumva yuko uyu muntu jewe umukata ari uzohava ntunga ntumva ko harimo na idiocy epi ubaza ko vyofasha mu kiganiro ko nifa mu bukede batware tanguriye ko yatwayivuke gose twatakuja mu mikate urumva azana kukumenasa wahindukira kazana kuguteza isoni wahindukira kazana mukate wahindukira kazana ibindi bintu ntagoma ku murongo urumva ngo ushaka amafaranga. Eske wowe ubwo tubwira ko muri kino gihugu uri umubillionaire wogo amafaranga utoyatora? Come on deja ngaba bantu bashyize hano bafite imyaka 50 nubwo woshika ukura umu docteur ntushobora catching up so amafaranga turakene bien sûr bose ndabara ukuntu yumva ko gushaka amafaranga ari icyaha sinzi imonde tuzaje kuri untumiye gutyo twajya kuri two aspects. Okay, ananda mubwiye nti we nimba wumva uko je ndikunda besha reka ndagutumire tuje kuri X kuje kuri Facebook tuje kuri YouTube tugire deba hanyuma dutumira abantu batwumvirize bagena mu comment turabura karabesha aca rahindura aca avuga ngo twoja kuri
deux aspects nagira twaguma kuri aspect turiko turavuga ko wowe ushaka tujya kuri aspect yindi ushaka tujya kuvuga imvura n'ibigori n'ibiharage atavyo nigira mvuga ko umva niba cyahindura je nzozana sije tuvuga ko we no kubwira sije yose woza no kudestroyinga kwera umutwe wawe ntupanze neza shaka kuzana sije ntazi kikwino kimwe wowe no kudestroyinga tugiye muri deba nta deba nimwe no kurara we nta deba nimwe wibitanga no pasteur cyane deba religieux ikintu cyose itasoshoboye kuzana deba muri sociale ndakudestroyinga kuri internet je te le promets gusa utaruka kuma ad hominem n'ama attaque personnelle ivyo muri deba ntibikora muri deba n'ivyumviro so ndagucalenginze wewe wihitiremo deba ikintu ushatse uri comfortable duhuriye kuri X tugire deba dutumira abantu batwumvirize we I will destroy you muri deba yari yose any debate I promise kuko ntabwo uri coordonné Two perspectives. You moved from Burundi as a professional, trained in Burundi, got everything from Burundi. No. Bo ubwo ndamubwiye nti ivyo vy'i Burundi nuko twaje nk'aba professional bihuriye he ni deba turiko turakora we twokora deba kuri ibintu kuravuga ngo ndiko ndabesha ivyo nkora kuri YouTube nabwo je negira mvuga ingene ni deplage bon ndavuga mbwa no experience personnelle nshaka kumbeshuza ko nitwari kumwe mugasi cyaka ko twogira ko deba twogira deba kwibiki mvuze nti naragize ngaha wonde batagute nti wahize warahize il n'y a pas de à débattre tu debata kuri idéologie kwizi itatiko turavuga ko mugabo cyashango no wait Genda ko nakwemera perspectives two perspectives urumva wewe ndamutumiye ngo tugire deba kuri sije yampamagariye mugabo ashaka ko yitora yindi sije tu debatako dude yo uzana yose nako destroying don't worry about it. Listen I come to, so we will be discussing family dynamics. Imagine donc umuntu arakuvuza ati ivyo uvuga byose kuri YouTube urabesha uramutumiye uti nuze tuzobivugane abantu bumva tugire nuze ngo no ngo umpamagaye jewe ngo tuza tuvugana ngo family dynamics what needed ayo nta deba nimwe wowe ubushoboye nubwo gombo ndaguhitije muhitamo sije yose ushaka uje tuje kuri platform duhamagara n'umuntu w'umuntu twe kumbe tusha mu rurimi rundi wewe no kudestroying 100% family dynamics urabona ariko ndavuga family dynamics bo baka nazo nyine Jesse no gutinyuza ngo tugira deba nta kintu mbona we no gutinya kudeba ko ntabwe not a Burundian history I have enough with the umviriza donc ari kuvuga ngo ntitwova kuri Burundi history je deba yiwanje iri ku affaire zo mu Burundi ndashaka kuvuga vyo mu Burundi stay away dude stay away ufise ro IQ kiza kuza ngako uri ko witeza urubwa wenda gutume ko twogera deba ucuvuga ngo ucutangura gutora suje zidahuye n'ivyo nigera mvuga muga n'ivyo kuravuga ntavyo wonsinda mu byo no bikumenyesha wowe se I know the Burundian history. Yes mugabo we can touch about it. We can touch. No, that's your credential. I told you I wanted to know your credentials on Facebook. Uyu muntu ni kirofa nani umva aho twavugiye aracari karasirikira ngo kuma credentials nuko uza kunyumviriza hanyuma ukanyumviza ukagera reaction ntabwigere mbona nta muntu numwe yabwa obsessed nko kuko wawe ngo telefone personnellement hanyuma acha tanga gutevuna no muri communauté au personnellement sinzi abo bajana ko batefune mu Burundi iyo obsession ufise niyo impa credentials en fait bivuga ko ndakudomina ndakuri hejuru ko je personnellement ibintu uri kurakora ni nkimbwa iri guhema mu muyaga I don't care okay ntabwo nzingura sino umuntu abaje none wewe hari ibintu akakuva kuri Facebook cyangwa kuri social media I don't know ntabwo nza kumuraba kwiki he is nobody to me mugabo ko uri kurankurikirana nuko niyo credentials we ni nyine wampaye credentials nuko nakudominye on Facebook or your credentials on Google ni nyene kuri Facebook mfise abantu ndibuke ni credentials mfise abantu bashika I don't know sina naharura just naharura ibintu Google you will get my credentials in the community, in the family, in the government arena. You will get all of my credentials. Bo urumva nico agenda vugivuga ngo credentials nta kintu nakimwe we nakuravye kuri YouTube nta kintu nakimwe uriko nakuravye kuri LinkedIn wakoze imisi mike yucura kukuruka kwanza abantu baje gubatanguye degree afise nta myaka 10 ndiza wakoze tukumure mu mpinyuza bo kwarakore muri gouvernement none with social work wokorera ndi social work n'umuntu nyene ukwikira mu biro azarateranya impapuro azaratera imbere hirya no hino atora ama telefone harakandi kazi wokora hari production wokora wewe wo guhaspana umenye nyine bayizunguruka n'ipine y'imodoka umenye bikurayo wagwa code uyandika
ukora guverinoma nyene ukora wicaye kumva naho twakuye na arrogance gukora guverinoma si ikintu gikomeye guverinoma mbona nayikore wanashaka mugabo c'est pas très important ikikuru ni wakora iki ariko nivyo vyagume mvuga ugiye kuri Google sinzi ko wiguguringa nta bintu vyinshi bihari mon frère wewe wambwiye uti nawe Google where will I find you then? What for me you found me none wagiye ku telefone tamfoundinze you found me on YouTube dude I'm all there I'm all about kandi we ntacyo ko kugenda kurondera kwikije ndagukene ni unkeneye ni ukeneye ko ndavuga my family dynamics anyway uyu muntu ni kirofa je nibaje yuko I don't know sinzi ko nobigenza reka nigereza hano gusa umenga mu nyuma twahejije avuga kandi ko agiye gutelefona abarundi na community ngo bace bantelefona erezuma bamenya ko ari kirofa nta numwe zantelefona boye hari abantu babiri bantelefona bavuga ko kunyankuraje akomerezaho nitwa tuzi ko ujye muntu ari kirofa kugeza hiyo we komeza wivugira so ndagenda go challenging wewe abantu bose bavuga ko uri kirofa ushi muri kirofa ubaze abantu warungikiye message uti muamara mu telefonye ubabaze bose agenda no kubya ko yagutelefone nta numwe zantelefona okay n'uburofa abo baje nawe Burundi babaze uti ko nababwiye ujye muntu mukore ko muzokora iki bazabwira ati ivyo vyihoze okay hanyuma sinzi ikindi uzoja kuvuga I don't know gusa ndagenda kubwire uri kirofa kandi wampangamye au niveau personnel cyo tumana kwihanganiye and yeah please ntusubire kuzura dogo y'abantu saza neza okay saza neza toka kure okay kano karimbo naki wawe hey man just want to let you know that sometimes you got to shut the fuck up and this current time is just one of those times you got to shut the fuck up I don't think you're the best